Isabukuru nziza, Église vivante. Joyeux anniversaire, l'Église vivante de Jésus-Christ, aho iri hose mu Burundi, mu Rwanda, muri Congo, muri Senegal, n'abavivante bakwiriye hirya no hino ku isi. Mwese turabakeje kuri iyi sabukuru ya 34 kuva iryo shengero ryemeye imbere y'amategeko mu gihugu cy'u Burundi, aho ryatangure kagenda rikwira hirya no hino mu mahanga. Ijambo dusangira kuri uyu munsi w'isabukuru riri muri Yesaya igice c'9 umurongo wa mbere gushika ku wa 4. Yesaya igice c'9 umurongo wa mbere gushika ku wa 4 anditse ngo ariko ntibuzosubira kwiriranira ukundi kuwahoze ari mu mubabaro. Mu gihe ca kera yateye agakengerwa igihugu ca Zebuloni n'igihugu ca Nafutali, ariko mu gihe co hanyuma yagiteye icubahiro. Ku nzira ikikiye ikiyaga hakurya ya Yorodani i Galilaya h'abanyamahanga. Abantu bagendera mu mwiza babonye umuco mwinshi. Ababa mu gihugu c'igitutu c'urupfu nibo bakiwe n'umuco. Wagwije ihanga, wabongeye umunezero, banezerwa imbere yawe nk'umunezero wo mwiyimbura, nk'uko abantu banezerwa bagabanganye iminyago. Kuko igiti c'ingogo bamuremeka, n'ubuhiri bamukubita mu butikogwa, n'inkoni y'uwamuhahaza wabivunaguye nko kuri wa musi w'Abamidiyani. Imana ishimwe cyane kubwira ijambo rituremesha kandi riza nk'ubuvugishwa ku ishengero ryacu n'umuvivante wese ahari hose. Muri uyu mwaka Imana yaduhaye ijambo rivuga ko ari umwaka wo gukugwako agakengerwe kuhoraho agatembagaje. Imana ishimwe ko nubisuye kubitwibutsa na je ndabibutsa nk'umwungere, nk'umuvyeyi, nk'umuvukanyi wanyu. Mboneraho no gushimira abungere bose dukorana bahagarariye ishengero ubusho bw'Imana aho buri hose, mu kuri, mu kwizera, mu kugororoka. Imana ibahezagire. Witege kubona agakengerwe gatembagara. Iri shengero ryaraciye mu gihe c'agakengerwe kababaje, ingwano z'urudaca, abari muri ryo bava mu kwizera bakunda amaronko, abandi bakunda ivyubahiro. Ishengero rigaca mu ngorane, mugabo umwami akariramira kuko yarasezeranye ko azokubaka ishengero ryiwe kandi amarembo y'ikuzimu atazorinyiganyiza. Ntiyavuze ko amarembo y'ikuzimu atazorigwanya, ariko ntazoshobora kurinyiganyiza. Yorigwanya, yohaguruka, yogerageza, ariko ntaco azoshikako. Kubw'ivyo rero mureme ico uriko urasengera cose, witege icubahiro kiriko kiraza, witege ubwiza nk'uko twarihawe nk'ijambo ry'ukwezi muri uku kwezi kw'indwi, yuko uremeshejwe n'ubwiza uhoragira azana, ubwiza bwo gukira ingwara, ubwiza bwo gutunganirwa, ubwiza bwo kubohoka, ubwiza bwo gusanurwa no kubakwa nk'uko uhoraho yabigenye, niwe nyene abivuze. Ivyo rero niwavyumva ukavyakira uraronka. Ku murongo w'8 muri iki gice c'9 aravuga ngo umwami Imana yarungitse ijambo kuri Yakobo rishika kuri Isirayeli. Haleluya. Ku murongo w'9 aravuga ngo abantu bose bazobimenya. Simbandanya gusoma vyose, ariko reka ndakorire. Umwami Imana yarungitse ijambo, n'ubu yarirungitse kuri Yakobo. Yakobo ni wa wundi atari bwahinduke, naho yahawe umugisha, naho yasezeraniwe vyinshi. Ariko Isirayeli ni wa wundi yahuye n'Imana, akemera izina ryo, akemera amakosa yiwe, agasaba umugisha akawuronka. Nawe ahuri urabe uko umerewe, wemere guhindurwa n'ubushobozi bwa mpwemu yera n'amaraso ya Yesu Kristo, uce bugufi aho utaciye bugufi, wihane aho ukwiye kwihana, ukore neza aho ukwiye gukora kugira ngo wemegwe. Ravuga ngo ijambo yarirungitse kuri Yakobo, ariko rishika kuri Isirayeli, rishika kuwahindutse, nawe rigushike ko, maze abantu bose babimenye, abantu bose babibone, abantu bamenye ko uhoraho yakugiriye neza. Isabukuru nziza rero bavivante mwese n'abakunda vivante. Uhoraho yaratugwije, uhoraho aracatugwiza, uhoraho acadukura ko ingogo y'ubuja umwansi agerageza gushira ku ishengero hirya no hino
aricinyiza, ariko umwami akariha kuduga no gukura. Impanuro yindi mpereza ko iri mu Baheburayo igice ca 13 umurongo w'7 handitse ngo mwibuke ababaganza bakababwira ijambo ry'Imana, mwitegereje iherezo ry'ingeso zabo, mwigane ukwizera kwabo. Mwigane ukwizera kwabo. Uwatanguje ishengero afashijwe na Mpwemu Yera, umukozi w'Imana David Ndaruhutse, yari umuntu w'ukwizera. Tumwigire ko, abandi mutwigire ko, nko natwe tumwigira ko, mugendere mu kwizera, ibindi byose mubyirengagize, ibindi byose bigomba kubacigiza no kubasamaza no kubatesha inzira, mubyiyamirize, mubirwanye, muvyankire, mugume mu kwizera, mugwane intambara nziza yo kwizera. Imana ibahezagire, Imana ibagire neza, Imana ibashoboze. Joyeux anniversaire, happy anniversary Eglise Vivante, sikukuu njema Eglise Vivante, isabukuru nziza Eglise Vivante. Murakoze kudutega yombi no kuremesha abandi no gusangiza abandi ubutumwa no kuremeshanya. Mwese nabo Eglise Vivante yaramuye muri mu yandi mashengero, mubandanye ibikorwa vyiza byo kugoroka. Imana ibahezagire, murakoze, murakagira umugisha w'Imana, amahoro, icubahiro, ubwiza, iteka, agakengegwe kabe kure yanyu, mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen kandi amen.